kibaye bavunira akagohe none igihugu kitexporta kitarunga ibintu hanze kibaho mu gushera ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira bavunira akagohe none bagira iki tuyaronke ndagusabe ubutunzi bw'iki gihugu aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bari kubirukanga hanze iga ni mwebwe bafise ibifaranga jewe akawiti stone ni kuvuga ngo ni nabifaranga kaya gatoya atanico kamazi hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari arotara twarabiruka inyuma bayatanze yacagenda muri caisse de l'État hanyuma akagira n'urumbarirano n'ibintu biri akagaruka akagirira neza bene igihugu cyane gose naho twari dukenye urumva ko twakora mumena tugira ibiki mumena ariko twarabikoze ariko ntaje ndagaruka reka ariko twarabikoze kuko twarageze igihe turicara turumvikana yuko uko kumena taco bimaze. President Domitien akabazo gatoyi we mu nama nkenguza amateka waragiye umugabo waciye umenga ntiwagumyeyo wanse ko ico gikorwa mu gikorera yo cy'ubuko simwe mwadukuyeyo jewe no uvuga nsubireyo ariko wavuyeyo bataragukurayo kumeye watawe kuzura aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi ariko bashaka bamwe bakantuka ariko nkavuga nti kuzima tuvuganye hanyuma bukeye kabiri ati bitega wana umwakagenda akavuga ati kijya kibwa c'igi president kameme kirakunda igihugu jewe umuntu abuze kijya kibwa c'igi president kirakunda igihugu nacangira nti niba nivyo utikaze mari mwaka gukunda igihugu nivyo ni ka reserve positive ugomba kuba necessairement umukozi w'Imana ugomba kugira umutima umutima wo gukundana utero n'abakozi bitwa abakozi b'Imana ko bakora neza y'abendera ndakubarire mushingana kubera yuko muri politike hariho ama ideology sivyo hariho ama ideology agendera afatiye ku ngendo zo gukumirana ibuka micombiri ivyo yadukoreye ujya mugabo wovuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo adukomeshe twomoke habanamba kwari kugira ngo aducishe ubwenge habanamba n'umunyamakosa ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe kuko hariho umukuru ari ku giti c'ubukuru ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu icyo kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise bagira la paix dans le cœur iyo akora ku buryo abanyagihugu abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur haba hari ikintu badatekanye mu mutima haba hari ikintu abuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana aba ari gice kuko ategezwa kuba afise ibyo bintu bibiri ntimubyibagiye aba haragahaze rero haba hari igihaze haba hari igihaze kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si nuko akunda bagenzi we nk'uko Imana yamukunze iyo cyo kintu atagikoze aba ari umunyamakosa nukugenda direct mu muriro udahera reka tuze cyane niko bimeze kandi bene abo bantu Imana ntibemera muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi Yesu yavuze ati Imana yavuze iti ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye kunda mugenzawe nk'uko nabakunze ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu ndagukunda Yesu iri sanfu ari kwije me iyo ugiye ugakunda abantu washaka ukamwihorera avuga ati uyu ni sawa nka wa wundi yava ahantu agiye mu misa agaci ruhande y'umuntu agwaye akamutaho ngo wagiye gusenga iki utakunze mugenzawe adakoze neza aho bayakoze amakosa nicyo gituma rero nsaba nshimitse yuko
umuntu abuze kimwe muri ivyo bibiri kuko ifo d'abord kuba umukuru hanyuma nturangure ivy'Imana yagutumye ntacurico uzogenda imbere yiwe ngo mana naragukunze warancu wankunze gutega hari kuba umukuru no kurangura ivy'Imana yagutumye cyane jodi cyane aha muri kahise uri umukuru w'igihugu kumbure n'igihe wari cegera cyo umukuru w'igihugu hari aba bantu bihambirira kuri iki gikorwa ciza c'Imana cyo gukurikirana ibyo gutoza amakori wabonye twumvikane ikintu ca mbere jewe nabutse mu 1953 mu 1963 na kangahe hajya mu Kayanza umunsi w'isoko wasanga hari abapolisi bahagaze bariko barasaba ibitabo vy'ikori buri muntu babikora cyane muci kugira ngo barabe yuko umugabo wese afise ku myaka 19 yasoze babikora muci kubera yuko wo babaza bagasanga atasoze yaca yirukanga kuko nigihe cikawa gaca yirukanga kuriha ikori akaca yibandaniriza gakora ibyo ashatse abarundi baramenyereye barazi gusora jewe nta muntu azozambwira ngaha mu Burundi yuko hari umurundi yibaza yuko yicaye ngaho atazi yuko ategerezwa gusora kubera iki barazi neza yuko hari amazu ya leta barazi neza yuko hari amabarabara barazi neza yuko hari amashuri barazi neza yuko hari amavuriro none ayo mafaranga yo kubaka ivyo ava hehe ariko tutaraje munyagihugu atabizi ariko president tutaraje kuri abo batigeza gutanga amakori mvuga babihambira ku gikorwa cyo kuyatoza warababonye barahari barayatoza kuko nakazi nk'akandi ukuntu umuntu arangura akazi ico n'ikindi ariko kuva na kera narindi amakori yaratogwa bitegwa nico yamara urazi yuko namagi bayatura bagashira umwami nibindi we igihe wari umukuru w'igihugu amakori yaratogwa kwe agaca tumbera neza hajya mu isandugu ya leta niyo yaza abari ngaha barambera temwe twaratoza amakori hariho abantu batari amakori buri mezi 3 twarakora inama ya inspection générale de l'État hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari arotara twarabiruka inyuma bayatanze yacagenda muri caisse de l'État hanyuma akagirira n'urumbarirano n'ibintu biri akagaruka akagirira neza bene igihugu cyane gose naho twari dukenye urumva ko twakora mumena tugira ibiki mumena ariko twarabikoze ariko ntaje ndagaruka reka ariko twarabikoze kuko twarageze igihe turicara turumvikana yuko uko kumena ataco bimaze noneho ibintu bica bigenda mu buryo ya kori ryaza hakwirirwa tuza kugura amasase n'iki aya mbere tuyafata kugira ngo dushobore kubakira nuko nyene icubahira takihari yari kukubwira ko ari byo tukabakira kugira ngo bamere neza abandi tukabakodeshera z'amazu kugira ngo bashobore kwiyinstara bamere neza tugasha dutangura gupanga ukuntu binjira mu nzego z'igipolisi n'igisirikare n'ibiki ivyo ni ibintu byose mwari hambiriye ku gikorwa cyo gutoza amakori no kuyakoresha ico yagenewe ni byari tegeko nta leta ibaho idatoza amakori mu nce yani ashobora kuba make ariko gutoza ikori ni itegeko none ubundi se leta yobaho gute idatoza amakori President de l'Assemblée nationale ngaha yirirwa arakora yinjiza amafaranga ariko ibikorwa akora bikeneye guhembwa bisigura rero yuko hariho ukuntu société iri organize hariho abakora baproduiza bagira ico bita mu gifaransa une plus-value kugira ngo haza akarusho tugurisha hanyuma hakaje haba ministère ijejwe itunga ry'igihugu igapanga karere kugira ngo muri education hajaya niko bimeze ivyo navyo ntubizi President Domitien akabazo gatoyi we mu nama nkenguza amateka waragiye umugabo waciye umenga ntiwagumyeyo wanse ko ico gikorwa mu gikorera yo cy'ubuko simwe mwadukuyeyo
mwadukuyeyo jewe n'uvuga nsubireyo sinawasi ariko wavuyeyo bataragukurayo kumeye watawe kuzura aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi ariko mwumva kumfuta mwadufuse mwafashe itegeko umuntu yobigenza gute ko atangaho mvise ngo njeyo ku ngufu reka rero tugaruke reka tuje rero kubene gihugu kiya gihe abene gihugu baratanga amakori bagononokewe umva rero ndakubwire niyo uvuga kijya gihe n'iryari igihe nari ndahari igihe wari mu baganza shahora twenza wewe ntawe no kwifuriza gutwara nka kiriya gihe oya kuko igihugu nticari kiryoshe kiryoha gute igihugu kiryoha gute igihugu kiryoha iyo kiri mu mutekano abanyagihugu bagakora ukabona bahita batwenga ariko iyo uvuye ngaha uduka mu Bugarama ukagenda ibyatsi biri mu ibarabara ndashobora kuvuga ngo ni byiza iyo uri kuratembera ukabuzi yuko ufise bene wanyu bariko barayerera mu misozi bahangayika abandi bari hanze ntushobora kunezerwa nicyo gituma mu migambi twari dufise urazi ko twabifatiye iyo twagiye Arusha n'ahandi ariko twagiye twirukanga kugira ngo abarundi bose batahe tugira imana muradukundira murataha ujya munsi akaguru naciye nshira mu gasonge ko jewe ntirukanga ngo ndahagume nshaki ariko arakantu wagumye uvuga uti ari igihe mwabumba bamena abo abamena ntiwavuza bari bo mugabo barabuza amakori ko atangwa ikori ryari kuva he banda kubwire uri kurivugisha ibintu ikori riboneka iyo abantu bariko barakora bagasarura iyo hari intambara abanyagihugu baba bafise intekera ku mutwe birukanga ntibashobora rero gukora ngo uvuge ngo barashobora urumva natwebwe twagerageza kubaho kugira ngo tutamigwa avec utuntu dukeyi twari dufise tukaza tudukora buhoro yaba muvandimwe araha agehari niwe yari kukubwira yuko yigeze kuza kunsaba miliyoni niba ari 110 nkazibura muha 80 ariko naho nyene nahendahenze kugira ngo aboneke ubu murayoragura umuyoro mugatwara ubuwonya nta wasiwasi naje urabona naje ndanoshora ko nawe urashikirwa no ico gihe ntivyashobora byabakora nuko muhimiriza rero abene gihugu batangiko umva muri transition mu gihe ca transition igikuru kwari guhagarika intambara igikuru kwari uko intambara ihagarara hanyuma abarundi bari hanze bagataha c'était ça le défi nicyo gikogwa nari njejwe kandi nagitunganije kwere hako igihe mwataha we wari ngaha daye abari igihe patsurya president de l'Assemblée nationale twageze kuvuga nari ngaha mu misozi n'abandi bamwe ngaha twaravugana hamwe bashaka bamwe bakantuka ariko nkavuga nti kuzima tuvuganye hanyuma bukeye kabiri ati bitega wana umwakagenda akavuga ati kijya kibwa c'igi president kameme kirakunda igihugu jewe umuntu abuze kijya kibwa c'igi president kirakunda igihugu acangira nti niba nivyo utikaze mari mwaka gukunda igihugu nivyo ni ka reserve positive ariko baratevye igihe bagira ati bya bindi bavuga shani byiza uzoze duhurira Dar es Salaam mimi nilienda kule hanyuma duhurana nyakwigendera turicara turahagarara dukora ikizingi kinini turavuga turatwenga kabisa i Dar es Salaam ku buryo abatanzania n'abaganda baturavye nyuma duhececara barambwira ngo hewe nti ngo bajya abagabo wabahaye iki nta na kimwe ngo n'ubwa mbere tubonye umuperezida w'i Burundi
na nyakwigendera bahagarara bari mu bandi batwenga ati twebwe ntitwari bwigere tubona amenyo yiwe. Ndakubwiye isi nkuru mbarirana. Hanyuma ayafise jewe none Sara ntiyarayo kwerekana. Yaherekana ishavu ko ashavuye, ariko jewe ndonsa ko kantu hama tugakora uwo muzingi tugatera ilisuru ngabereka yuko jewe makuye tuje mu matora jewe nigire mve muri aka kajagari. Hakise ati je nagize nti sawa kwe kandi cyarakunze udufise umwanya mutoyi muzoreke nzobibabwira ni reka tubandanye ku makuru yaranyemereye yuko azompa umwanya kugira ngo ndabibasigurire idonire. Iyo yahombye ukaza kumusaba gutanga ikori uri kuramuhohotera urantegera. Nico gituma iyo turiko turavuga amakori no kuyatanga tubanze dusubira inyuma twisunge turabe mbega iri kori turiko turasaba niryo nirigezweko, kuko je uje kunsaba intuze ikori aho nsanga n'umutahe ngomba kuwuguha nca ndabiheba none ikori tiko turasaba rero ibyo ndiko mbwira abashinga amateka namwe bwabo batwari bari ngaha ngize Imana yiga bose baraha bari ngaha n'ubundi nico gituma je mu permis yo kwivuga nabuze nti kintu ndakidudurire ifo yuko baharura neza amakori ukuntu ameze, kuko hariho amakora aremera ugasanga umuntu ariko arasubira inyuma canke ugasanga ivyashara ntavyo kubera politique commerciale ishobora kuba itameze neza. Nihaje bavuga ati trop d'impôt tu l'impôt. Ico kintu nukwama tugifise ku mutima. No kuvuga yuko urenza hagutera uje imbere ugasanga ya sahani twahora duha ko leta nta kiriko bugaye. Nonaho uri kurakori nimuze muravuga rero ngo gutanga ikori abantu bategerezwa gutanga ikori kandi barabizi, nta muntu numwe atabizi. Nta muntu numwe ashobora kwinyegeza ngo ntashobora gutanga ikori. Jewe iyo ntaratanga ikori sinumva nditrangiye kuko amahera mba mfise sigwanje. No utanga mu mutahe tanga mu nyungu oya kugeza ubu ndacaheyaheye kugeza ubu ndacaheyaheye ariko hari habugara none nkabo ntibaba bagowe. Donc iyo tuvuga ikori jewe nsubiyemo ibyo navuze kare, nta muntu ari ngaha muri iki gihugu afise activité yibaza yuko atagomba gutanga ikori. Uwo bagibaza ni ngabo batripota busuma batripota baza barafata, ariko umuntu nyawe w'umudandaji arazi ko ategerezwa gutanga. Ariko honorable Sizo Hagere yavuze ati abakuru bateza gutanga ikori ni usanga mu bakuru nyene ari bo bagomba gukwepa ikori cyaye kurihunga. Naho rero mbwira aho simwebwe naho rero mbwira son excellence na inspection generale yuko barikanura, kuko ushobora gusanga bene abo badatanga iryo kori ari bo batuma amakora aduga. Kubera iki? Kubera yuko usanga leta yabuze iki koresha kugira ngo ihemba abo abakozi ba leta, alors que yagiye mu mifuko y'abadashaka gutanga ikori. Il faut être très dur kuri abo bantu, nugufata inkoni sans pitié utavyumva tahe. Nico gituma icyo kintu wovuga rero tyandi tumukuru ntiyambarira inkota ubusa nayikoresha abusolima bijya genda vyemera nkuko ndakubona. Abo ko bigomba kugenda kandi mugane ninde yabipfutse ni Nyangoma yavuze ngo wanka gukobita imbwa ukorora ibibwana ibiki imisega. Nuko iyo umuntu muretse ntatanga ikori aca yirara. None kubereka abakuru ari bo bokwihutira kutagomba gutanga ikori bo birara. Jewe ntabwo nzi ko arabakuru ariko jewe ndaritanga. Urayitanga kabisa nezi ijana kwijana. Nk'ubu Avril ya Mars yaheze nararisha warahejeje. None no munsi wohimiriza ababwirizwa gutanga ikori bose ubereka iki cyotuma baritanga. D'abord il faut yuko buri muntu ahari afise ibikogwa cy'ubudandaji cyangwa by'amahinguriro activité économique yuko gutanga ikori
ari itegeko kandi yuko ari ku neza yiwe uti kuki none niba adandaza ngaha akadandaza ibitoke bizoza ku mutwe cyangwa bizoza ku modoka aya mabarabara adakozwe none bizogera ngaho ibujumbura gute telefone zidakora none azokora komande gute urandege n'ubundi bururero nk'ubwo abanyagihugu bacu bagomba gutegera yuko gutanga ikori n'umurimo mwitumo si ibintu byo kubembereza n'umurimo mwitumo icyo igisabwa leta ni ikihe ni ugushiraho ibitigiri bigendeka meosi bituma leta ibaho na leta nayo nyene no kuyigarukirako gute erega leta irashobora kuyorganiza ikagira abakozi ba leta umuyoro hari igihugu jewe nagiyemwo simvuga icarico wasanga aba mu kwinjira ugiye mu biro wasanga abakozi nk'umunani bari hajya bicaye bariko bariterera isuru shefu yakenera hakaza umwe abandi bibereye ngaho hanyuma inzego zihindutse n'ahantu usanga abaperezida babahindura turesimwa umuperezida yaza wundi apresimwa agacazana abandi biwe igihugu umukuru w'igihugu atwaye amezi 6 agacabisa abandi birahari wangu muri Haiti yego ariko ubu byarahetse bari mu bindi urumva rero abakozi bakaba muyoro urumva bene ico gihe iyo ufisa abakozi bimbura kimazi ubu ufise umuyoro ugutwara amafaranga batariko barazana umusaruro utuma igihugu gitera imbere nico gituma mu vyerekeye gestion y'igihugu abategetsi ico basabwa no gukora kugira ngo abene gihugu baronke uburyo bwo kwikorera ibyabo batirukira leta iyo abanyagihugu benshi birukira leta kwirigwa bicaye kwandika iki gusa dukeneye igihugu giproduiza igihugu kizani gihinyanyura ibintu hama kikagurisha hanze none uraba ikirato nukugura hanze aka nukugura hanze ibi nukugura hanze none twebwe tuduproduiza icunegura nukugura hanze icunegura abene gihugu bateza gutanga ikori no munsi bigira sinda bibazwa niki ubu ntabyo ngikontorora vraiment na wandiko ndababeshera yego ico nsaba gusa nuko abatware bacu babiraba neza kugira ngo abanyagihugu ntibanigwe ariko na leta ibeho kuko leta itariho nta kigenda nta kigenda kabisa nico gituma ministre wa planification ministre ajejwe finance n'ujejwe ubudandaji n'abantu ubundi baba bafise temperature y'ukugene igihugu kibayeho bavunira akagohe none igihugu kitexporta kitarunga ibintu hanze kibaho mu gushera ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira bavunira akagohe none bagira iki tuyaronke ndagusabe ubutunzi bw'iki gihugu aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bari kubirukanga ha iga ni mwebwe bafise ibifaranga jewe akawiti stone ni kuvuga ngo ni bifaranga kaya gatoya atanico kamazi cyase amafaranga menshi make uzobaza abandi urabe ko araho duhuri bavunira akagohe basa wo yafise yabo bayafise ni baze ariko bitegwa na politique nationale kundi imeze politique nationale il faut kwiba politique nationale d'intéressement ituma babona makarusho uje yunguka iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka haca yigira je bivyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana tabazana umudagi ikindi gihenzana umugande hanyuma ndabatembereza ndabereka hose icyo gihe nari ngishushe nkiva muri bijya by'ubutegetsi hanyuma baca bambwira ngo stay home nguma muhira
baca ndabaha imodoka n'umushoferi barazunguruka za Buyenzi za Bwiza baragenda mu mamangazini barahaguruka bagenda mu mabiro hirya no hino bagarutse bambwira ati jewe nditahiye kubera iki aho bashika bose bavuga ngo ushaka gukora iki nshaka gukora iki mpa mahera ndakwereke nuko birukana abantu umuntu gatangura kumwaka amafaranga atanicura mu marira abantu bikika ngaho basaba amafaranga ugira nico gihugu cyonyene kimeze gutyo ikibi nuko bakavya burya nta mwongo buri satu bidahizwe uya none ahanyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko je vraiment ntabonze urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa wanze kubavuga ubazi oya jewe ntubavuga none ivyo ntwari ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icyuka gituma abantu bahahurumbira wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguri muzicare mu vyiki arafise abakozi murafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitandaro